muri iyi seri ya kabiri ngira sabe Maître Deo Ndikumana amuhe mikro aterere ku kibazo cerekeye ibi twita mu gifaransa terre autre bien akijanisha muco bita mu gifaransa justice transitionnelle. Hari ikibazo abantu benshi bibaza iyo bashibajije ukumva hariho ibyo badatahura. Iki kintu bita droit de propriété, si droit de location, si droit au loisir, ni un droit il est très proche du droit à la vie. Usomye Bibiliya, usomye droit romain, usomye iyo byavuye hose, nashaka abarundi bumve yuko le droit de propriété ari un droit il est hejuru y'izindi parce que il est naturel, il est perpétuel, perpétuité mora disha ico, hanyuma il est sacré. Ivyo rero birafise conséquences juridiques directes. Jewe narabaye nyene ikintu nk'aba propriétaire d'une parcelle, d'une maison, ukagomba ukanyica. Abanje barafise le droit de suite et de préférence. Droit de suite ni kuvuga iki? Ni kuvuga yuko ikintu ciwe azogitora dans les mains kizoba gishitsemwo à tout moment. Il n'y a pas de concurrence entre ugifise na nyene co d'origine. Droit de préférence ni kuvuga yuko naho waba agomba gukora ikintu cyo kuvuga ati barenganure, bazorondera kurenganura uwo muntu d'abord, kuko muraca ico perpétuité, le droit de propriété est perpétuel, ntihera. Niko yakubwira ati le séjour dans l'eau ne transforme jamais le tronc d'arbre en crocodile. Le séjour naho ukimaranye imyaka ijana, tu n'en deviens pas pour autant propriétaire. Ivyo birafise ingaruka, kuko bajya bavuga ngo none ngo uwo bazosanga yagishize mu minwe wundi uba watoranye ikintu kitari wawe. Nabo byitwa ko leta yafashe ibintu igaci itanga amazu, leta n'était pas propriétaire, nico gituma on ne peut pas donner un droit qu'on n'a pas. Na leta nta ruhusha yari ifise gutanga ivyo bintu. Hari wavuze amatitre de propriété. Titre de propriété ibugenda muri titre foncier, ababitanga c'était le même système yabitwaye. Donc ce sont des titres no kwita ko ari titre formel, mugabo iyo ugiye ukamenya inzu y'umuntu ayikura murabizi, soit ni attribution de parcelle, soit turayigura. Mugabo kuba utazi iyo yavuye ngo urase titre kijya bashira mu nzu, bagarutse kubaza intuze inkomoko uragisubiza. Hanyuma je kuri ico vraiment je suis clair, la restitution est un minimum. Umuntu ntibamusubiza, ça on peut se réconcilier. Mugabo kubona uri mu nzu y'umuntu, umuntu ayibona gutya ari yiwe, akabura ikintu kimusubiza, nivyo bigarukana izingu, kuko aca afata izindi solution. Rero pour être direct, nk'umuntu ateza kumenya ico atunze iyo cavuye. Ntushaka kuja mu nzu utazi iyo yavuye, ukabika ibipapuro utazi iyo vyavuye. Nico perezida yigeze kubabwira, la sévère va sensibiliser, mais il faut aussi que les occupants de mauvaise foi bagira le courage yo kuvyemera. Hari ikintu je nagomba kuvuga kitajanye n'ivyo. Kuri droit de propriété ni non négociable.
hanyuma ikindi agomba kuvuga koroneli niwe yakivuze mbona je sindi wakera cyane mugabo mwiyumvire igihugu depuis 50 ans le système judiciaire yari yonyene sintinya kubivuga abashinga ntahe nikore byaba babona muga nibo bavuga ko basero pouvoir judiciaire ntibigeze bakora kuri ico kintu yabura ko ari umushinga ntahe tukuru les magistrats twaratohoje les magistrats b'Igitega n'amazina ariho ntabona uvugira aha ce sont les mêmes qui jouent le rôle de bourreau ce sont les mêmes jewe twarigeze kujana n'umukomiseri Gitega turaraba ugasanga les magistrats jewe narabaye mu avoka imyaka myinshi bwari ubwa mbere ndayibona magistrat procès verbal d'arrestation magistrat du ministère public nta na hamwe bigeze baca basezesa sentare alors que ico no kwita chaîne pénale normale magistrat du ministère public acajana umuntu muri sentare akamwagiriza les mêmes magistrats baca bandikira agapapuro bonyene attestation de décès nta namwe twigeze dutora bajanye dossier muri ministère muri Sénat donc ne vous attendez pas yuko iyo justice yeco gihe yari kurenganura kike soso shagushika kuki burya ifo gushimira leta y'u Burundi gushiraho déjà CVR c'est un cadre déjà mwumvise abantu bariko barayexprime qui n'existe pas partout aha muri sous-région ngira ntaho muravyumva kenshi bagira le courage yo kuyishiraho rero la CVR comme mécanisme de justice transitionnelle je suis optimiste quand même naho muvuga ngira twibagiye kubivuga harabaye urubanza urwo rubanza sugwa kera ni vuba ruvuga yuko rwandiye qui réhabiliter les victimes ko batakira bamenja kandi ko tous les actes posés dans le cadre y'imanza zakoze de guerre bibaye annulés bamwe bavuga rero réhabilitation nous sommes la réhabilitation kiraza ntibihebure biza buke buke mugabo jecho nashaka kuvuga gusa abantu nibaguma muri logique ya justice gusubiza moralement nataho kugira ngo gisubize ukabona umuntu nyene cari ngaho nivyo bizana violence mpeza mvuga nti je nashimye cyane bavuze de très bons témoignages hanyuma natwone là franchement comme un mécanisme de justice transitionnelle on est là kandi turabaremesha ko turi ku kivi murakoze. Dans la justice classique, celle des cours et tribunaux. Si on parle de la CVR aujourd'hui, ça veut dire qu'on a quitté le terrain de la justice classique, on est sur le terrain de la justice transitionnelle. Et dans le mot transitionnel, il y a transiger, il y a transition. Mais dans ce domaine-là, ça veut dire qu'on est en train de tenter de réparer ce qui n'a pas pu être réparé par les cours et tribunaux au moment de la commission de ces crimes. Pour me résumer, ce qu'on n'a pas pu régler, vider en 1972 par la justice classique, on ne peut pas le vider en 2025 par la justice classique. Impossible. Parce qu'on va vous opposer les questions de délai,
les questions d'intenter des actions en justice. Bref, les procédures de la justice classique. Maintenant, il faut rentrer avec un mot. La CVR est un mécanisme de justice transitionnelle. Et quand on est en matière de justice transitionnelle, on gère ce que les cours et tribunaux n'ont pas pu gérer au moment de la commission des crimes. 72, 69, 65, 60, etc., etc.